Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Bedanora TV. Uyu munsi turongeye kubonana, Imana ibishimirwe cyane. Kandi uyu munsi twashaka tuvugane ku kintu cyitwa umubabaro wo mu mutima. Umubabaro wo mu mutima. Novuga c'est une douleur morale mu gifaransa. Rero uwo mubabaro ni ryari umuntu amenya yuko awufise, kuko nk'ubu wonsanga hondi ukambwira no ufise umubabaro wo mu mutima, nakubwira oya nta mubabaro wo mu mutima mfise, nawe no gusanga aho uri niko wonyishura. Ariko reka tuvugane iki kintu, umubabaro wo mu mutima umenya ryari ko usanzwe ufise, nubwo utarubizi umenya ko ufise umubabaro wo mu mutima iyo habaye ikintu bavuga kikaba cyarakubayeko. Dutanga akarorero, n'ubu mvuze ni umwana wa naka bamufashe ku ngufu, cyangwa kumva mu makuru kuri televiziyo kumbonesha kuri bavuze ati urumva umwana wo muri quartier naka yafashwe ku nguvu. Uca wibuka, uca wumva mu mutima ububabare kandi budasanzwe. Urumva ko ufise agahinda kenshi kandi niwe uca umenya ati ndumva ububabare. Niwe uzomenya yuko usanzwe ufise umubabaro mu mutima. Ahandi bashobora kuvuga ati ukumva ngo umuntu yapfuye, nk'ubu warapfushije mama wawe akaba ari we yaguteye umubabaro, hanyuma hakaba uwundi nka mutoyi wa mama wagapfa, uca ugira umubabaro mwinshi. Kubera iki? Kubera igikomere usanzwe ufise cya mama wawe kitari bwahere, uca wumva ufise umubabaro mwinshi cyane. N'ikimenyamenya, uzoraba abantu bagiye kuri anterema, ku maziko, bageze ku tuburi, akabona imva y'uwo yakunda cyane byamuteye umubabaro, urupfu rw'iwe rwamuteye umubabaro, ntabakirizwa n'uwo yaherekeje uwo munsi, aca atangura kurira, arizwa n'umubabaro afise mu mutima kubw'urya muntu yapfuye iminsi iheze. Rero niho umuntu amenyera yuko afise umubabaro. Canke nk'uko twariko turabivuga, ugasanga yatewe umubabaro nuko gufatwa ku nguvu, abonye ishusho y'umuntu ashaka gusa na wa muntu yamufashe ku nguvu, aca yumva afise umubabaro. Canke ahuye nawe aca yumva afise umubabaro. Canke usanga nk'abana barerewe mu nzu z'abandi, kandi ni byiza, ariko ugasanga aho yarerewe canke mu muryango iwabo nta gaciro bamuhaye, bamubwira ati ntaco uzokwimarira, ntaco uzovamwo. Ivyo bikamutera umubabaro, bituma igihe cose ahuye n'umuntu yabimubwira kenshi akumva yuko afise umubabaro wo mu mutima. Uko ni ukuri. Rero niba utazi yuko usanzwe ufise ico gikomere cyangwa umubabaro mu mutima, ndakubwiye ni umunsi uzohura n'umuntu yawuguteye uzoca ubimenya. Umunsi uzohura cyangwa ukumva ikintu kanaka cabaye, uzoca umenya yuko ufise umubabaro, kuko uzoca ubabara. Umunsi nawe uzokumva nijwi gusa canke bakavuga izina ryiwe, nayo itazoba ari we. Niba ari Anatole yaguteye umubabaro canke Rishari, ukumva baravuza izina rya Rishari, uca wumva yuko wasaba Rishari bose, kubera Rishari yaguteye umubabaro. Niho uzoca umenya yuko usanzwe ufise igikomere cyo mu mutima, cyangwa se umubabaro wo mu mutima. Rero ni ryari umuntu
ashoboye kugerageza bimuvemo, uwo mubabaro umuheremo. Si ikintu coroshe, namwe muramva ko kitoroshe. Nk'umuntu yagututse ukiri umwana, akakurera nabi, akakubwira nabi, nawe uba wari ukuze, akagufata nabi. Nico gituma ndabinginge nshuti bakunzi mwese muri kumukurikirana iyi chaîne ya Bedanola TV, ndabinginge ikintu udashaka ko bakugirira ntukigirire uwundi. Nk'uko utoshaka yuko umwana wawe bamufata ku nguvu, ntuzufate ku nguvu abana b'abandi. Nk'uko wa mupapa we woba ukuze ukiruka inyuma y'utwana, ugatera abana b'abandi umubabaro, ugatera abavyeyi b'abandi umubabaro, ndakwinginze nk'uko utoshaka nawe gwaho kuba mwonona, irinde konona ab'abandi. Ndabasabe ico kintu umuntu acitwararike, ico udashaka ko bakugirira ntukigirire uwundi muntu. Mu mwanya turasubira tuvugane ukuntu umuntu ashobora kwifata kugira ngo uwo mubabaro umuheremo, tuvugane n'ibitera uwo mubabaro kenshi na kenshi. Nuko umwami Yesu abahezagire. Turasubira mu gice cya kabiri, umunsi mwiza kuri twese.